mu buryo buke bw'iwawe gutegura mu nzu yawe hagasa neza birashoboka. Urashobora gutegura iyi buji, kuyikora, apana kuyitegura, kuyikora. Ushobora kwikorera iyi buji romantique ugasanga irasa neza mu nzu yawe, hakamota, hagasa neza, ukaryoherwa n'abantu bagutembereye bakaryoherwa. Ugaca ukora subscribe kuri Dukorane TV, hanyuma ukaza urabona ibyiza nk'ibi nta handi atari kuri Dukorane TV. Gira like, share na comment. Ibintu dukeneye kugira dukore iyi buji biroroshe cyane gose, nta muntu n'umwe adashobora kubironka kuko ntibizimvye. Hello friend and family, ndabagumbiriye mwese kandi abahaye kaze kuri Dukorane TV. Muraho murakomeye, mumeze neza? Jewe ndashima. Umwe wese mu kibanza aherereyemwo ndamuhaye kaze. Abari mu Burundi, abari mu bindi bihugu, muri East Africa, muri Europe, muri USA, naho nyene ndabahaye kaze. Muri Australia ndabahaye kaze kuri Dukorane TV. Muramaze kumenyera ko kuri Dukorane TV dukunda guteka, ariko uyu munsi ntiduteka. Oya, tugomba dukore ibuji. Ni akabuji keza kari romantique nyene nkuko mukumva, gasa neza, kaboneka neza. Ngira murabona ukuntu kameze, karasa neza cyane gose. Hariho ni ku yindi video nzobereka ukuntu twokora akabuji kamota, ugasanga inzu yose iramota. Iyi nakoze ntimota, nta bintu nashizemwo, mugabo nzobereka iyindi buji imota neza. Tukiri ngaha, umuntu abonye YouTube channel yacu Dukorane TV ijya mbere, canke ukaba wamuyibona mugabo utarakora subscribe, n'ibiharuro birerekana yuko abantu benshi baturabira video ntibarakora subscribe. Turabirwa video n'abantu batarayikora, none urindiriye iki? Kora subscribe, nta mahera bigusaba, ni ibintu bisanzwe, ukaba ufashije umuntu. Rero ukore subscribe kuri YouTube channel, ufyonda aho hantu munsi ubona handitse subscribe canke s'abone, uhafyonde, hanyuma uhejeje ucufyonda kuri notification kugira ngo uze urabona video zacu ku gihe. Uhejeje gufyonda kuri notification, ucufyonda kuri like canke share, ugagira partage ku bagenzi nabo bakaza bararaba iyi YouTube channel yacu. Hanyuma tugomba dukore akabuji kari romantique. Ivyo dukeneye kugira ngo dukore aka kabuji, turakeneye ikiver, kirahuri, turakeneye buji ijya tugura ku boutique, turakeneye akantu hagati nk'aka, turakeneye agashugwe. Ako gashugwe ukoresha kure ushaka. Hanyuma turakeneye n'akantu ko gutekeramwo iyo buji, kubera turayishira ku babura igahinduka amazi, igahinduka liquide, kugira ngo bitworohere gukora iyi buji iri
Romantique. Tugomba rero dukoreshe aka gashurwe jewe niko mbona nakunze, nga mu yindi video nzobereka nzokoresha akandi ga couleur, hanyuma shiremwo n'utuntu tumota kugira ngo ndabereke ukuntu ushobora gukora akabuji kamota mu nzu ugasanga haramota neza. Turakeneye na kore ushobora gukoresha kugira ngo rirya shurwe rice rimata hajya hasi mu kirahuri. Mukurikirane video ngomba ndabereke ukungene dukora iyi buji. Urabona ko ikirahuri ari kirekire, nico gituma sindagiye hasi kugira gafate. Ko turasukamwo amazi, utagafatishije na kore uca usanga ishurwe riduze hejuru, mugabo kagumye hasi niho usanga gasa neza, niho usanga bisa neza. Kaduze hejuru usanga bidasa neza cyane. Buji ndayihimbaguye kugira ije mu gasafuriya. Wowe mu gihe ukoresha ipanu cyangwa ikindi kintu kirekire ushobora kuyishirayo uko nyene. Aha rero ushize kumbabura kugira ngo ya buji ihinduke liquide, byorohe gukora Bougie Romantique. Aha murabona ko ya buji yose yabaye nk'amazi, yabaye liquide. Ngomba nce mfata ca kirahuri sukemwo amazi. Murazi ko nafatishije rirya shurwe hasi rirafashe ntirishobora kuduga. Murabona basutsemwo amazi asanzwe, amazi yo mw'ibomba asanzwe. Urabona ko gaciye gasa neza, ushizemwo amazi gaca gahinduka, ukabona ko gashurwe gaciye kaba clair ukuntu. Hanyuma aka kabuji urashobora kugakoramwo business, ukaza uratudandaza. None tujya usanga turi badandaza ahantu muri TDM, usanga hari utubuji nk'utu canke handi hantu, kuvuga badukora muri ubu buryo nyene. Urashobora kudukora mwo business, hanyuma ukaza uraronka amahera yo kwiteza imbere. Aka kantu kameze nk'akanyuzi kaba kari muri buji tugashira ku gati nk'uku, kandi uritonda kugira ngo ntushe. Urazi ko ibyo biba bishushe, kandi ndagashira hagati muri y'amazi gatumbera no hagati kugira ngo iza gucana buji ntiyitija ku ruhande. Mu gusukamwo muri aya mazi ya buji uritonda ugasuka buke kugira ntibice bimanuka. Urabona jewe nihenze mu gutangura bica bija munsi cyane. Uritonda ukagira buke ugasuka duke. Hanyuma abona ko ndahejeje kuyisuka, nge ntumberanye aka kantu. Aka nagasharizo nshizemo
naho nyene ndihenze nari kugashiramwo mu nyuma mugabo nta na kimwe. Umunsi wewe uzoba uriko urakora iyi buji uzogashiremwo mu nyuma, buji yamaze kuma nyene yumye niho ugashiramwo niho bon. Aha ndiko ndagatumberanya no hagati neza kugira kace kaja hagati muri centre. Aho ni bo, aho kari ahantu heza. Ahaca turindira umwanya ungana nk'isaha kugira ngo ya buji yume. Murabona ukuntu gasa neza, karasa neza vraiment. Ego ndabasavye muze muyikore uri umuntu ushaka gushira akantu mu nzu gasa neza, muri chambre ukagashirayo canke muri salon nta ngorane, usanga gasa neza. Iyo ushaka ko imota urumva ufata ikintu wumva ko kimota nyene nkuko wumva ko mu nzu yawe homota, soit turashobora gufata nk'umucungwe canke clou de girofle ukazishira ukazitekana na kurya kuntu natetse ijya buji ukabitekana. Iyo buji irikiraka uca usanga imota nk'ivyo bintu nyene washizemwo. Nzobereka video y'ukungene woshiramwo ikintu kimota ugasanga mu nzu haramota neza cane. Aha rero tugomba turindire ibuji yume. Mwibuke mukore subscribe, mwibuke murabe video umwanya munini. Uravye video ukayiheza niho uba ugize ikintu ciza cane gose, uba ushigikiye Dukorane TV. Murabona ko buji yamaze kuma, haraheze umwanya munini yamaze kuma. Murabibona imeze neza cane gose, irasa neza, iri presentable. Iyi buji urashobora kuyikorera muhira kugira ngo hategure hase neza, ukayikora ukayitegura muri chambre canke ukayishira muri salon, byose birashoboka. Ikindi kandi iyi buji urashobora kuyikora nka business, ukazidandaza ukaronka abakiriya, upfa kugira ugatera imbere. Hanyuma ikindi iyi buji iramara igihe kinini, iramara igihe kinini, si nka kujya kwa ziriya buji dusanzwe dukoresha. Oya, iramara igihe kinini itarahera. Kuri Dukorane TV ibiganiro byacu bizobandanya, muzobandanya mubona ko dukora ibintu byiza kandi byinshi. Tuzoza turabereka utuntu tw'ubwenge, utuntu nk'utu tuba dukenewe. Ndagakase ngomba ncana n'ikibiriti, hanyuma murabukungera akabuji kameze neza. Ndashimiye umuntu wese yaravye video akayishikana ngaha kuri uyu munota. Imana imuhezagire cyane gose. Hanyuma mubandanye mudukurikirana kuri Dukorane TV. Tuzobandanya tubereka ibintu byiza by'ubwenge, kandi tuzobandanya tunacopora duteka imfungurwa ziryoshe z'akanovera tutazimbwe. Kandi n'aka kantu murabona ko aka kabuji ushobora kugakora mu buryo buke bw'iwawe, ugakora Bougie Romantique, ugasanga mu nzu yawe harameze neza, hasa neza kandi haramota. Iyi buji irakwiye kuronka like nyinshi cyane gose. Murayibona ni buji nziza, isa neza cyane gose mu buryo buke bw'iwawe. Gutegura mu nzu yawe neza birashoboka. Hariho n'indi video naberetse ngaha y'ukungene wotegura agasharizo kameze neza, gasa neza mu nzu, ugasanga hasa neza cyane gose.
bye bye, rero ndabakunda mubandanye mudushigikira mukora subscribe, like, share na comment.